umuntu Jay genda kuravye ku myaka uracari muto mugabe ikintu gitangaje nuko maze kubona ko urira indege nkuko twe twurira amataxi cyangwa twurira bisi ngaha muri ville ndashaka kumenya iyo success iryo terambere ukuntu warigeze ko iri uratembera ngira uri mu barundi bake batembera isi ku rugero nkuko mpora ndabibonako internet irari hado umuntu hari abantu nzi beshi mu bindi bihugu asumvya n'amahera mu president ahembwa kuri internet just yakuye mugabo ndibaza no mu president wa America ntabwo yobahembwa amahera menshi kurusha mu YouTuber wa mbere ku isi ujya mu YouTuber wa mbere akomeye ku isi ubita Mr Beast nta ninusu yayo nta nuko yongana na Show Speed sinzi kumuza uko bajya they are making a lot of money bajya abantu binjiza amahera menshi cyane kukubera nitwega dutangaza igihugu urabona nka jewe maze gukora video nyinshi mvuga ati Burundi si igihugu gikenye nkuko babivuga ti naho cyo baye gikenye ntigikenye nkuko babivuga bararenza urumva nkagenda nkasigura nkerekana kuko umuntu yagiye gutangaza ko mu Burundi abantu batajya no kujya ndabizi yuko bajya so genda genda nkerekana tera indimo barimye hera bariho restaurant hera bari ahantu hazimvye ushaka na hotel zimvye kurusha iri maybe nka America iriho kujya kuntu ushobora kufiza passport yo Burundi nivyo nakubwiye bya bindi byo kuvuga umuntu aba yarakoze video mbi nk'umuzungu yaraje nakakora video mbi avuga ati igihugu cy'u Burundi ni igihugu cyambere gikenye ku isi aba bantu barara n'ubusa ibiki urumva winjiye mu kindi gihugu ntiwitege yuko bazoguha icyubahiro babonye passport yawe bamenya ko ari babandi barara ubusa so aje kurondera inge canka aranatwibara canke yibe no kwiba kukubera barakenye wabo so urumva so challenge maze guhura nazo ziri muri izo gushika ukibuga c'indege nkafatwa nabi kubera passport nkicari kwa hasi nkabwirwa ati gwega manza wicare ku ruhanda abandi bakabahereza amajewe nkaherezwa mu nyuma naho nyene ku bibazo byinshi uje gukora iki urafisa amahera uyakura he urumva ibintu nk'ibyo kandi ugasanga abandi ntavyo bababajije ntavyo babajije biramaze kunshikira mpaye nafashe umugenzi wanje w'umukenya ararengana na hotel aza kurara atayafise arije ndayifise arije ndamumenya no kunjya umugabo baramureka arirenganira jewe banyicari bambwira ngo manza wicare hayi ni na video zantwengeje bashaka ndiko ndatamba cyane ahubwo batangira abantu babaza what you know about Burundi hari Ghana mpanda baza abantu ko baza Burundi byarantangaje cyane beshi ntibabuzi imve gihugu nka Ghana kitaza Burundi mu Burundi hari utazi Ghana kwe bajya nshobora kumenya ati abantu barashobora gukunda ivyo byose byo muri Afrika kuko batayizi canke bayizi nabi bakeneye kuyimenya neza kurusha arabatazi ko ari amapari karimwe ibikoko iyo video ngiye kuyikora umurundi izomuryohera kweri yamabona impene ngira impene yarayibonye ukamera impene Singapore ni nziza the most expensive country in the world no not in the world but the most expensive country ever in South Asia muri Asia y'amajepfo nico gihugu cyambere gizimvye kubamwo kandi gitunze kurara muri hotel birazimvye cyane no kuvuga kiya gihugu abantu beshi nk'ingenzi barinze bajayo mbese aho maze kubona beshi bamara nk'iminsi 3-2 mugaje nari nabaye umusazi namaze indwi 2 so icyambaye ko muganda ndakibabwira hari cyambaye kuko nuko utembera abantu bumve ko ufise CV yuko uri mu YouTuber yego nta kandi kazi ukora atari mu YouTuber nta kandi nako ngomba gukora hari hako mpayengerageza kwinjiramwo mugabo ntabwo karakora karacangiye amahera jewe ntabwo karanyinjiriza na kimwe ya yes tubaramutse tubipfuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza n'amafaranga uno munsi mvuge nti ibanga ryo gutera imbere ibanga ry'abatunzi ibanga ryo kuva hasi uja hejuru umunsi tugiye kuriyaga na Jay tuguhe kaze cyane murakoze cyane amahoro y'Imana bane namwe mwese mwaye muturorera uyu munsi ndanezerewe kuba ndi kuri Agaciro Media hama
ibyo ashaka byose ndamubwire uyu munsi ndababwire ndaze simbwira wenyine ndababwira kandi I think fise byinshi byo kuvuga okay umuntu Jay genda kuravye ku myaka uracari muto mugabe ikintu gitangaje nuko maze kubona ko urira indege nkuko twe twurira amataxi cyangwa twurira bisi ngaha muri ville ndashaka kumenya iyo success iryo terambere ukuntu warigeze ko iri uratembera ngira uri mu barundi bake batembera isi ku rugero nkuko mpora ndabibonako mugabo duhere hasi Jay ninde Jay ni umwana w'umuhungu navukiye mu nkambi mugabo abavyeyi biwanje n'abarundi nkaba navukiye mu nkambi ya Tanzania kubera bijya bihe vy'intambara kera ibiki abavyeyi mugabo biwanje bose n'abarundi mugabo rero kuri ziya ntambara za kera urumva barahunze amacamvukirayo kubijanye na success bivuze uvukiye muri Tanzania naho waciye ukurira ego siyo nakuriye kugera nko ku myaka 5 tuvuga ine twarashoboye kuba twogaruka mu Burundi ndiga ngira no wanatangwa ishure ndi nko mfise nk'imyaka 5 canke ine ntavyo nibuka muga mu gihe cyo nibuka mfise imyaka 13 niho nahevye ishure 13 12 nari mutoyi cyane niho nahevye ishure niho nene wahavu usubira kubandanya ntivyakunze muga naragerageje mu bihugu bibiri kubandanya bira sinabandanije haca congereza cyose dora twumva Jenizi ya gatandatu amashuri 6 yo mu Burundi muri Kenya nariza amashuri 2 mu wa gatandatu uwindwi n'umunani kubera twari mu gukora ikibazo ca leta kubera primaire ho hirera mu 8 haya tugiye kuyikora hasigaye iminsi 3 cyanda toro cyanda hebishure wavuye kubera ico gihe navuye nza mu Burundi mbere okay nagiye like nasavye mu nkambi bangarukane muhiri wacu kubera hari umuntu yari yamfashije urumane natangwa ivya YouTube hari umuntu yampaye duhera dukei cyane umvumengo noza nkakora umugambi cyanda biva okay jewe ahubwo ni njyambere numvise umuvuze kirundi uko ku bantu bahora bababona kuri YouTube kandi ku batayizi ni chaîne yitwa Go with Jay Go with Jay Go with John Go with John or Ja uko nitwa Jean Claude canke John Cloud wacugira rero iyo akanya kajambo urudome J gusa Jay iyo niyo Ja canke John uko nitwa Jean Claude canke John Cloud mu bihugu byinshi nka Kenya nkunze kuba ndi urumva banyita John okay jewe nkikuraba nukuri ibyo kwibwira ko wari Murundi ibyo ntibyarimo mugabo narayego naronye ama video menshi cyane uri mu Burundi agenda kubona mu gihugu hagati agenda kubona ngahe Bujumbura agenda abona hehe naravuga nti kamimi ndumva umuntu ushaka kumumenya ahani ntangura kuza ndabona tembera kwizano hatandukanye ndashaka umbira ugo rugendo okay uko bishika nukuntu bishobora kugenda by the way ikintu ca mbere ndatandukanye gatoyi iyo duhuye mu buzima bwa misi yose bisanzwe mu ibarabara no kwigera umenya ko maze gutembera hano niyo kwigera uko jewe nibisanzwe ubuzima bubi nabuciyemwo umva so uvuga ngo ndavyishimira do mugabo ndavyishimira rimwe na rimwe uko byanyuguruye mu mutwe biranyereka inzira urumva kuko igihe papa wiwanje yapfuye niho natanguye gusohoka igihugu nukuvuga ko ntari navukiye mu gihugu mwana cye nsubira gutangura gusohoka kandi ngiye kurondera ukuntu byagenze inkuru ndagucira mu ncamake gatoyi kwanza ku nkuru yiwanje amaje ndakubwira ukuntu biza havura nkurira na Nyandege mama wanje so ico gihe narasohotse igihugu ngenda muri Tanzania nagiye sabanye n'akazi ko kurima ibintu nk'ivyo nyene bisanzwe ico gihe wari ufite imyaka ingahe nka 12 13 ko natorotse ya gatandatu ico gihe ico gihe ugenda ugiye gusaba akazi ko kurima nari umwana mutoyi cyane ndiga bambe ndaronka ubuzi bwo kurima limanye nuko hiyo ndalima mu nyuma birashika ndaja Uganda nja Kenya so ico gihe rero ndi muri Kenya niho mu nyuma
nahavuye ndatahura ibijyanye na YouTube maze gutahura ibintu bijyanye na YouTube ubwo narabitahuye n'ibijyanye n'iby'ubuzima bishobora gukwega ugasanga wagiye mu bintu byose maze kumenya YouTube ntangura gukora video nakoraga comedy nkasa nk'uririmba mbwa byari bigoye cyane kubera sinajyana studio nakoresha telefone muri make wowe umva nyine wogira ibyo uvuga mugabo ukaba utbita ari ku rutonde ntibyari niwumva ufite icyo uhavugira ntibyari byoroshe mugabo naragerageje uburyo bwose nshoboye mu nyuma cyane isanga mu byo gutembera kubera narakunda gutembera obvious kubera natanguye kuva hafi y'umuhira ndi mutoye rero ibyo bintu byaraye gumye binyo bikorienta binyorienta like ikintu cyo gutembera ati wo ushobora gutembera rero mugiye rutanguye kubona ati abazungu baratembera bakora video kandi zisanzwe ubu nkaza ngaha nkavuga ati kumva abantu barafise inzu nziza mpaye ndayi kamera nyene nkatangara nyene kubera maybe naje muri iki gihugu ntabizi yuko bafise iyo nzu nziza nkabona abantu nyene bibaryohera subira bishako mikro okay nkabona nyene ibyo bintu bibaryohera naciye niyumvamwe ati ndashoboye kubikora na jewe niko rero byaje hama nisanga nyene na jewe ntanguye gukora ako kazi rero mu bijyanye no kurira indege nk'ibasi canke nk'ibintu nk'ibyo kurira kenshi gashoboka kabisa obvious birashika uko jewe mparuye indege no bamaze kurira gusa ntaruye neza zirarenga inshuro nka 42 zirarenga mugabo ubwo yanaheruka guharura mu minsi before manze ngende ntuze Singapore ntuze kuko harigeze kuba hari igihe nyene nje no mu Burundi namanurira indege kwanza mvuyeho hari lazima nurira indege kandi ikintu gitangaje muramuna nk'abarundi bavuye ngaha baje za Kenya bafata bisi bisanzwe yego irateba mugabo bagenda na bisi yego wewe keje ugiye muri Kenya ndakurikirana social media zawe umuntu uri nko kuri airport nigiye ndakubona uri mu ndege ugiye muri Kenya uvuye ngaho mu Burundi ugenda n'indege yego keshi na keshi ngiye Kenya na mangena n'indege mugabo mu imisi kubera ahantu mbaye ari hafi na hafi ya Tanzania numva umengo keshi na keshi notora imodoka ko kubera biroroshe ya bintu nk'amasaha 28 gusa nk'abashitse kandi ikindi burya mwebwe abantu mugira vlog ziya video z'ama vlog hano hose we wicaye n'ubundi habarakazi ego kubera simburi byo mvuga kubera urabona mu majambo make nuvuga abantu bo mu bihugu byo hanze maybe barafise support nini ya cyane kurusha abo muri Afrika keshi abo bo mu bihugu byo hanze mpaye mvuga beshi uko je mu bandorera ndabizi ko beshi sukuvuga ngo nabazungu bera nabirabure mugabo ba mu bihugu byo hanze bajye usanga bagiye kera hiyo urumva hari umuntu yipfuza kubona Burundi yipfuza kubona Afrika aho ivikagera atayizi mugabo ari umuntu w'umwirabure urumva bajya bagiye nko mu gihe cyo cha slavery bavyita ngo ikabasha slave mu Kirundi bavyita abacakara bajya batwagwa n'abazungu kera so ujya muntu arakunda cyane abone nk'igihugu cy'u Burundi bari magute bajya hehe ukusanga bamubwiye ati hari uri inzu ujya wo cupfa bukeye so birabajyohera kurusha so bajya abantu burya aho wicaye hose naho bugiye kujya biramuryohera kuraba ati muri Afrika bagiki umva ufise kamera nkuko iyo ararorera karaba tibarisha amaboko ibyo bintu navyo naho ndabibona kandi hagiye hari ibindi bihugu abantu batashaka kurisha amaboko yego bagutangarira uhawirisha amaboko babona umengo ni ibintu bibi cyane mu bihugu bya Afrika gaje ni bihe bihugu umaze gutemberamo cyane muri Afrika ndamaze kugenda Ethiopia ndamaze kugenda dufate Kenya Uganda Tanzania Rwanda Namibia Zambia bibaye ngenda numva ari byinshi ndamera nk'ubibagiye rimwe Tanzania naivuze Tanzania naivuze yego na West Africa umengo nakonye Ghana Togo ndamaze kugenda 9 muri Afrika hari ama video nabonye wari hari siniwe ko yari Togo nuko yari Ghana Ghana aho wasanga uri mibara
ni na video zantwengeje washaka ndiko ndatamba cyane ahubwo batangira abantu babaza what do you know about Burundi ya hari Ghana mpanda baza abantu ko bazi Burundi byarantangaje cyane benshi ntibabuzi imve gihugu nka Ghana kitazi Burundi mu Burundi hari utazi Ghana kwe bariho bariho muganda bizi razwi kurusha uko batuzi hari bo nk'abantu baciye mu ishuri bashobora kuba babizi mugabo uje gutegera abantu ariko bigire mu isoko cyangwa iki wa muvye atagiye no mu kabiri aje kutayizi okay no mu bihugu vya Asia murabona utembera cyane yego naho watembere mu bihe naho ndamaze kugenda muri Asia ufate Middle East ndamaze kugenda Dubai muri Asia ndamaze kugenda India, Nepal, Singapore, Malaysia. Nivyo bihugu bine maze kujayo hariya. Ubushize umengo wahora muri Singapore? Singapore, niyo naherejeko. Okay, muri Singapore gatoya abari yonsa no kubazako. Ko muranumva abarundi bashaka kujayo. Yego. Wewe wahabonye gute? Singapore ni nziza. The most expensive country in the world. No, not in the world, but the most expensive country ever in South Asia. Muri Asia y'amajepfo nico gihugu ca mbere gizimvye kubamwo kandi gitunze. Kandi ikindi ndayizi ko ni igihugu ca mbere gifise cyahora igihugu ca mbere gifise passport ikomeye. Passport ikomeye mugubu kiza nk'ubwa 4-5. Bo nko kurara muri hoteli ugiyeyo yego biroroshe kurara muri hoteli birazimbye cyane no kuvuga kiya gihugu abantu benshi nk'ingenzi barinze bajayo mbese aho maze kubona benshi bamara nk'iminsi 3-2 mugaje nari nabaye umusazi namaze indwi 2 so icyambaye ko muganda ndakibabwira hari cyambaye okay hama nk'ukuntu wahabonye na hantu ubona byoroshe kuronderera ubuzima nta buzima uharonderera kubera kiya gihugu nawe buri umwene gihugu ntiwemere ko atakazi nawe buri umwene gihugu bokwirukana yego kiya gihugu ntiwemere ko atakazi ufise niko amategeko y'igihugu ari kandi okay dufate atakufise none bice bigenda gute ntushobora nibaza ko udashobora kubura akazi uri umwene gihugu ufise passport ya kandi n'igihugu udashobora kuronka passport ubwene gihugu bwa nawo bufise nawo orongora umuntu wahariye ntabwo uronka muri umunyamahanga kiretse ufise amahera ugura amahera uzana nawe nyene ama miliyaridi s'amarundi sawa amadolari okay ico kintu uvuze we cakubaye ko gitangaje ni giki ikintu cyambaye ko gitangaje burya napanga gutembera ibihugu vyinshi muri Asia mu iyi minsi nahora hariya gusa nagiye ibihugu bitatu vyonyene ko kubera nicaye umwanya munini muri ntuze Singapore amahera carahera yes amahera cawush okay tugaruke rero kubijanye n'akazi kawe yego nivyo uratembera ibihugu byinshi yego kandi uri ko ni nka exploring ni exploring kwiga imico y'abandi gutahura uko abandi babayeho no uko byongeza ubwenge mu mutwe yego cyane kubona ati hajya babayeho gucya bakuru mugabo iruhande yawe kazi rero kuko nuko utembera abantu bumve ko ufise CV yuko uri mu YouTuber yego nakandi kazi ukora atari mu YouTuber nta kandi nako ngomba gukora hari hako mpayengerageza kwinjiramwo mugabo ntabwo karakora karacangiye amahera jewe ntabwo karanyinjiriza na kimwe yake hari ikintu rero kimwe ngaho ntangara yego twebwe ngaha mu Burundi naravye statistique yerekana abantu bakoresha internet ko bangana yego ni miliyoni 4 z'abarundi yego bakoresha internet yego nka influencer nkuko dukora nyene YouTube canke kurorera bo umuntu wese ashobora kugura megabyte aki connecting mugabo rero turafise ugwaruka bwinshi cyane harimo no gwiza amashuri ufise n'amatelefoni manini yego mugabo batazi yuko internet yoba amafaranga menshi nkuko ubigenza internet irari hado umuntu
ya hari abantu nzi beshi mu bindi bihugu asumvya n'amahera mu president ahembwa kuri internet just yakuye mugabo ndibaza no mu president wa America ntabwo yoba ahembwa amahera menshi kurusha mu YouTuber wa mbere ku isi. Ujya mu YouTuber wa mbere akomeye ku isi ubita Mr Beast nta ninusu yayo nta nuko yongana na Isho Speed sinzi kumuza uko bajya they are making a lot of money bajya abantu bigiza amahera menshi cyane so nkajewe urashobora gusanga maybe kwa mfano okay ni nk'umufano do simbuze ngo ndayakora but urashobora gusanga afise maybe nk'akazi nk'umuntu akora muri leta adashobora guhembwa y'amahera ndo kuko obvious baguhemba mu madolari canke bakaguhemba mu mayero urumva so mu gihe rero bahemba mu madolari canke mu mayero ugaca utombora ukarorerwa no hanze y'igihugu nka Amerika Bwongereza those are best countries urashobora kwinjiza amahera meza cyane okay mugabo rero donc nk'ubu nk'abajene bashobora kuba bariko bariyumvira ati noneho hose atembera kumbe ni kubera YouTube nimba ari kubera YouTube ati nanjye numva no yikora mugabo bisaba imitahe myinshi ntabwo bisaba imitahe myinshi mugabo mu gihugu cy'u Burundi turafise ikibazo kito especially kubijanye icyambere ngira no hera kuri internet irazimbutse mugabo amarezo ari hasi icyo ni cyambere okay uvuze irazimbutse ku bindi bihugu maze kujamwo mugabo amarezo ari hasi urumva ikindi cya kabiri urumva speed y'amarezo unless ukoreshe wifi sivyo mugabo nayo wifi urazi ku muntu akenye biba bigoye cyane naho irazimba kurusha ikindi kibazo kihari YouTube ntabwo dufise license ya YouTube donc guhembegwa iwacu guhembegwa iwacu so nta ntuzenye naho bavuga ati tugira duhindure YouTube umurundi wari wese atange taxi mu Burundi ntibibaho ntibizoshoboka kubera iki nta na license dufise obviously hari ibindi bihugu bifise license mugabo adahembegwa mu gihugu mugabo babishatse irondegwa nande license nibaza ko yo birondegwa na leta y'igihugu leta y'igihugu ni ikwiriye kubikora kubera hari amataxi nayo nyene abahe obvious kandi ikwiriye kurihigwa kugira ngo bikore burya YouTube ku muntu ari mu Burundi biranagoye kugira ngo ayitahure ukuntu ihemba ubu urashobora gusanga umuntu ari mu YouTuber mugugiye kumubaza ati ubuhembwa gute bakumva kubwiye ngo abantu baguza amarezo ngo bakarorera ngo niho ninjiza amahera no YouTube ntabwo iduhemba kubera icyo burya mu bindi bihugu iyo ugiye kurorera video y'umuntu yatanguye guhembwa hari ikintu cyitwa ads hamanza huza video y'umuntu yarihiye amahera video kugira ize kuma video y'abantu nka publicity irizana ku video yiwawe hejuru hamwe umuntu ikamwereka turasimba cyangwa ubandanya urorera ujya muntu ukaca wicagurira yo umuntu mugasimba ugasubira kuri wa wundi rero hari udupercentage kuri ujya muntu aba yatanze ujya wa publicity baca baguha ko dukeye ukunda rorera duke tuzi burya ntabwo duhembwa na YouTube duhembwa na Google abatabirimwo ntibabitahura ntabwo batahura kandi ikindi ko turi mu gihugu nyene kidafisiyo ntuze bica bituma hariho twebwe ayo ma ad turi ngaha mu Burundi ntitubera tutayabona biragoye nije tuma kumwe abantu bashaka kudavyumva rero simaye ndiscarenginga ngira abantu baturorera ngo ngira mu Burundi nta mahera dushobora kwinjiza undoreye biratanga inguvu cyane mbonye commentaire y'umurundi mugenzanye ambwiye ati bandanya mugenzi wawe ukora neza bandanya mugenzi wawe ukora neza birangyohera cyane mbese je keshi na keshi iyo mpuye n'umuntu akambira kwanzi ari nk'umuntu urabona ari nk'umuntu azanzwe keshi na keshi kweli je nama ndababwira ati let me buy you at least data you know ndamuguriye no twinite basi ndamubwira ati tora twinite uze ku burundorera kandi rero tiwenda kwemeye so birangora cyane keshi na keshi je nta commentaire mbona zo mu Burundi peut-être ni kwera wewe ama content yose ukora ari mu Cyongereza yego ari mu Cyongereza mugasi nibaza ko mu Burundi atabantu bavuga Icyongereza cyangwa bipfuza kuvuga Icyongereza bariho kandi duse n'abarundi bari hanze y'ibihugu beshi mugabo big shout out to them ndabakunda cyane abarundi bari hanze y'igihugu hariho abandorera beshi uyu munsi kuba mukoze ikiganiro c'ikirundi kuri Agaciro Media ngiye kubabona baba barundi murabahamagaye
muze ya mugabo none Gajey nivyo mu Burundi ibijanye no gutahura yuko social media canke kamuge YouTube cyane kwihemba benshi ntibavyumva gose mugabo twese duhari tubayeho kubera YouTube kandi ndazi ni benshi bipfuza kubikora ndazi ako kanone nagasimvye ni lazima mpanura ugwaruka rugenzanje uko najewe natanguye nkuko nawe wotangura natanguje telefone isanzwe ntoyi yaranajugumira uku so muguba aho ngeze nshobora gukoresha kamera yo nipfuza ndetse rimwe na rimwe si ngira ngo ni niyo nari kwipfuza mugabo keshi na keshi n'abafana bonyene barashoboye kuyingeza ko naho bari nto ishobora kubera abafana baba barageze igihe bashobora gukunda mugabo ntibashobora gukunda ejo utanga uyu munsi umufana cyagukunda ngo kubera uko umufana nimpaka kuyumvemo nk'umuryango urumva ni lazima tugende ku myaka 5 ku myaka irenga uko YouTube ndayicaye ku myaka 5 so kandi cyo si kintu ushobora gutangura kubona inyuma y'imyaka 2 inyuma y'imyaka 3 manza kugenda nyene kubandanya nyene ukabandanya rero ikintu no hanura abantu nuko bo vyumvira ko nyimba wumva wipfuza gukora YouTube okay urashobora gukora iyo mu Kirundi simvuze ngo no mugabo pia urashobora gukora ikintu gishobora kugenda international nkuko nkaje nkora nukuvuga na attracting abantu bo hanze y'ibihugu bajya nshobora kumenya ati abantu barashobora gukunda ivyo byose byo muri Afrika kuko batayizi canke bayizi nabi bakeneye kuyimenya neza kurusha arabatazi ko ari amapari karimwe ibikoko okay iyo video ngiye kuyikora umurundi zomuryohera kweri yamabona impene ngira impene yarayibonye ukamera impene ivyo ugasanga ni ibintu bisanzwe wiwe mugabo ugasanga hari umuntu hari akeneye kubona impene zo muri Afrika ukuntu zimeze so urashobora gukora iyo ivuze mu Cyongereza cyangwa mu Gifaransa cyangwa ugakora mu Kirundi mugabo ukagerageza urashobora gukora by the way intuze mu Kirundi muguka ugakoresha titre y'Icyongereza birashoboka nabyo yego birashoboka kubera ndamaze kubona abantu benshi mu bindi bihugu bakoresha uko amanepal ugasanga umuntu akoresha ikirimi cyabo mugabo titre ni y'Icyongereza none aho the content ibirimo muri iyo video wakoze aho ugerageza ibifisi byo werekana byinshi siyo kwiyerekana wewe nkuko uri gutembera mu muji ugerageze imbere aho haye werekana bariho haboneka kurusha wewe yego aho birashoboka mugabo rero nyimbuzi kwa uzoba haye wiyerekana wenyine nkuko duhe dukora interview acha ndayishira mu title y'Icyongereza urumva biragoye uje kundorera none atumva ivyo mpaye mvuga mugabo abona ivyo uhaye werekana kandi yamaze kubona na titre arabijya biratahura birashobora gutahura so urashobora gukora ibintu nk'ivyo kandi abantu ukoze recherche navyo birafasha urashobora kuraba ama video aba vlogger bandi bo mu bindi bihugu bakora ugashobora gusanga umuntu akora title yonyene aje akora video irimo akaziki editinze neza atiri waravuga mugakerekana ahantu nyene amugaza usanga ararose amahera urumva rero ni vyinshi ushobora gukora bitakunda ikindi murabona abantu bafite ama telefone manini nazimvye yego washaka ushobora gufata ama video neza donc nato fata ama video nimba afite ama telefone nimba afite capacity yagutse nkazi usanga ziri mu 64 giga 7 giga uwo muntu ashobora kumu YouTuber kubona amaze kubona aba YouTuber benshi banakora n'ibintu batiyerekana usanga biri na audio yashize ki foto runaka acavugira ko ibintu byinshi yego mugabo gusa ingorane mu Barundi abo ntibari mu rumba so turabakeneye mu Burundi nabo baze urumva kuko umuntu hari umuwipfuza gukora iyo YouTube afise telefone nziza nyine ikora neza je ni isaha heche na keshi ndacakoresha telefone kuko obvious hari igihugu ushobora kujya mu gasanga ntibakwemera gukora video wiyerekana uzanye kamera aho ucumengo batanguye kukwikekana so ucukuramo telefone ugakora nyene na telefone kuko na telefone naho igicizana ubutumwa nivyo werekana nkuko navuze nyene mu Burundi ndipfuza aba YouTuber mu YouTuber mushasha ashobora gutinya cyane kurusha ukuri mu Burundi urabizi
niho ushobora gukurayo kamera yawe utangura kuzunguruka ngaho ya ndifuza yuko byobaye byari byo like abantu like leta yo tworohereza nk'ukuntu uru kavuga ati umuyutubere ari uwumvikana ivyo akora kubera nitwega dutangaza igihugu urabona nka jewe maze gukora video nyinshi mvuga ati Burundi si igihugu gikenye nkuko babivuga nyinshi naho cyo baye gikenye ntigikenye nkuko babivuga bararenza urumva nkagenda nkasigura nkerekana kuko umuntu yagiye gutangaza ko mu Burundi abantu batajya no kujya ndabizi yuko bajya so cyenda genda nkerekana tera indimo barimye hera bariho restaurant hera bari ahantu hazimvye ushaka na hotel zimvye kurusha iri maybe nka America iriho so nkavyerekana so urumva duhawa akaryo ndibaza ko twokora vyiza vyinshi kurusha kandi mu Burundi ugiye kuraba suko bari abazungu bikirenga batembera kandi iyo muzungu ajazana amadolari obvious kandi umunyagihugu ashobora kuhungukira uko aha babaye uruja n'uruza cyane ujya muntu wa taxi ashobora kuvuga ati kuva ngaho kugera ku kibuga c'indege ni $30 kandi ugasanga ziratanzwe so turose nkako kajyo ko kubikora rimwe na rimwe vyoroshe kurusha byo turyohera kurusha nk'ubu hari abantu mbona no munsi bereko sorry abantu batari bakimona biko gerageza gutahura social media yego babikore nk'akazi yego kandi koko biratanga akazi yego ko najewe muri Agaciro Media tukorera kuri social media yego mugabo Agaciro Media nabitunze omdishanje mu wenye yego obvious ndazi hari abo ifise nk'umuntu ushanga ari umukameraman nk'ubu siwa lazima bari hajya ibiki kandi ntashobora kwirirwa ngaho amataha ubusa nubatse inzu ngaha cyo tuze twamukotera twagira biro nuko kandi uranafasha abantu bubatse inzu kubagurishiriza urumva hari umuntu afise hari inzu byamugoye kuyigurisha urashobora kumufasha ugasangira guzwa donc rero est-ce que government irashobora guhuriza hamwe babantu bose bakorera kuri internet bashobora gufundika ikintu bavuga bati tubwire ni giki mubona twokora cyo borohereza hama natwe nka guverinoma tubasaba ibi nivyo nzi nivyo nibaza yuko byaba byari bikunda ishoboye kubitugirira byo ufashije kurusha kuko ndakurahire dufise inguvu kandi iyo nguvu tuyishize mu bikorwa natwe twoshobora gutanga taxi nini cyane wazi ko nigeze kumva William Ruto ngo hari umwaka uheze yego 2024 mu ntango yego avuga kuri social media yo muri Kenya yego ati nje ngaha muri Kenya hariho aba YouTubers jewe nzi ko bandusha amafaranga n'ubwo bamurusha je hari abonzi bamurusha atonabegera kugwiza kabiri ya bariho okay none gaje nkuko mwabivuze ati YouTube zirinjiza amafaranga aho hose mutembera nkuko mukoresha amafaranga nyene dukoresha amafaranga no gukoresha ivyatsi oya wendi kumvuga kuko nayo mu mwaka muri social media nkuko obvious ni YouTube ndetse n'ivyo harabushobora gusanga nabo twanabahinduriye n'ubuzima kubera ibyo uko obvious je nkora vlog right ndamaze kubakira inzu hiyo mu Makamba umuntu atari no mu muryango ndamaze kumubakira inzu sije nayubatse n'abafana banje bayubatse naraciye ntavyo nkunda ivyo mugabo kukubera keshi na keshi urashobora no kubikorera abantu bari ungrateful ukamukorera umuntu mu nyuma akaja kuvuga nabi mugabo biramaze kunshikira ndaca ahantu hari ubundi mu mama yarafise ikibazo nisanga nyene namuritseho kamera abafana baca barambaza ngende ndamubaza ingorane afise ndasigura ingorane baravuga ingorane ziwe nderekana hajyama ibintu nk'ibyo barandungikiye amahera turamwubakira inzira hagarara we ku giti cyawe uretse ko utembera kandi biraryoshe hari nawe dufate nk'umuntu yo kurabira ko abonye ikintu cavuye muri YouTube we wagize bikamutera ingufu nawe kuja muri YouTube ego ni vyishi ndafise inzu ndamaze kubakira umuvyeyi we wanje amvyara ruguru nyene ruguru ndamaze kumubakira uruguru ndamaze kumubakira kantu gatoyi cyane gusa ni gatoyi cyane ibujumbura mugabo like kamateka guys
mukagenda kuri YouTube yanje Go with Jay murashobora kukabona nizo video mperuka gushirako like akazu gatoyi mugabo gafise nyene aho gutekera heza gitanda ciza gasize fresh. Abantu rero sasa abantu bo muri go muratera intambwe ibintu binini murashaka kubugira butoya mugabo kakaba kantu nyene gateye ubwo urumva ushitseyo ukasanga ko kantu umuntu yakubwira ati aka karatwaye nk'imiliyoni nka 40 mugu gasigara ati akanyene ariko yes kubera uba wakashizemo ibintu bikomeye nk'ubu ugasanga haguriyemo gas ahantu iziko ryo gutekeramwo ryiza urumva umuntu ntazosubira gukoresha amakara inkwi urashobora umuntu azotekera mu nzu akantu nyene gatoyi urumva good ku bantu byashise mugahura ugasanga ntibazi Burundi yego nibaza ko muri bamwe mwahuye abo wasanga zu Burundi hari abamenya Burundi bakabumenya nabi abandi bakabumenya neza abandi batabuzi donc bamenya nabi byaciye he none bica ku rezo sociaux ayanyene kandi sabarundi batangaza ivyo sabarundi baba bikoze so murundi atangaza ivyo nico bituma nakonda kubwira ati I wish ndipfuza yaba leta yo tahura like umwana w'umurundi ahaya tangaza igihugu ashobora kukivuga uko kiri nashobora kukivuga uko kitari mugujya wundi ashobora kuza ku nyungu ziwiwe obvious hari umuntu ndabizi neza ndize nkora video nkakorera umuntu agowe bashobora kundungikira amahera nje gufasha uwo muntu ujya muntu nawe kazovuga ivyo arashobora kushira ibintu kuri GoFundMe agarungikwa amahera menshi obvious hari imitanda usangi no mu gihugu cy'u Burundi udashoboye kuyugurura y'abantu bashobora kugufashiriza iyo access ntayibaho ntayiriho mugabo mu bindi bihugu iriho mugabo ni mpaka werekane proof umuntu yagiye gutembera hariho nko nabonye video yakoze avuga yuko hari abantu badandaza abana mu Burundi waza nkuje ciye atora kaya gace konyene agashira kuri GoFundMe uraza abantu bamurungikira amahera bibaza ko ati yoshobora kuja gufasha ujya muryango urumva ugomba kudandaza abana kubera Kenya rimwe na rimwe n'ububeshi urumva cyane n'ububeshi mugabo arabwinjiriza ko amahera kandi ntayazoza mugabo je nkaca ku muntu naho yobagowe nkamukamera nkavuga urashobora kubona ati uyo muntu noronka inomero yiwe ndamufasha ndakurungikiye amahera genda umufasha uwo muntu kandi nzomufasha ku video bose babibona mugabo ivyo ntibishobora kuza abantu bataraduga hejuru nirazi mumanze werekana ibintu abantu bipfuza kubona abantu bagukundire kijya ukora hama umunsi umwe gaciyemwo rimwe ugahura n'ufise ikibazo bashobora kungana nkuko baza barakwizeye bakamufasha uwo muntu mugabo bitoroshe urumva ntivyoroshe si vya bintu nzokwama nkamera naho ngomba kubita agafoto nerekana igorofa ko ari nziza cyangwa yetaje ko ari nziza manza kuyinyegeza nkaraba ku ruhande ti nta muntu ari karahaca tu umuntu ashobora kumfata kanyimbira ko nabi urumva gusa gutohoza umuntu si bibi mugabo umaze kumva ivyo akora ukabitahura rero kujya kuntu boza n'abajene hamwe bakatubaza ati mukora iki bibungukira iki ati mubona hari ngubu twobishiramwe kugira ngo vyungura abandi mubona hari ako mwoza muratanga muri leta kugira gafashe ivyo bavyiza kurusha obvious Jay nta kazi na kamwe katari inzitizi yego inzitizi urazitaho ibibazo nka challenges yego muri aka kazi gukora yego naye ama challenge ubona akuzibira ama challenge amaze kuba nzibira rimwe na rimwe ni passport ubukoresha kujya kuntu ushobora kufiza passport y'u Burundi nivyo nakubwiye vya bindi byo kuvuga umuntu aba yarakoze video mbi nk'umuzungu yaraje nakakora video mbi avuga ati igihugu cy'u Burundi ni igihugu cyambere gikenye ku isi aba bantu barara n'ubusa ibiki urumva winjiye mu kindi gihugu ntiwitege yuko bazoguha icyubahiro babonye passport yawe bamenya ko ari babandi barara ubusa so aje kurondera inge canka aranatwibara canke yibe no kwiba kukubera barakenye wabo so urumva so challenge maze guhura nazo ziri muri izo gushika ku kibuga c'indege nkafatwa nabi kubera passport nkicari kwa hasi nkabwirwa ati gwega manza wicare ku ruhande abandi bakabahereza amajewe nkaherezwa mu nyuma naho nyene ku bibazo byinshi uje gukora iki urafisa amahera uyakura he urumva ibintu nk'ibyo kandi ugasanga abandi ntavyo bababajije ntavyo bababajije biramaze kunshikira mpaye nafashe umugenzi wanje w'umukenya ararengana na hotel aza kurara atayafise arije ndayifise arije ndamumenya no kunjya
umugabo baramureka arirenganira jewe banyicari bambwira ngo manza wicare hari urumva so birashika bivanye na passport kandi passport nayo ni cyubahire haba kandi cyubahiro naco keshira keshi gitangwa na bene gihugu canke leta urumva ya kujya kuntu bo turekura tukiri presentinga mu bindi bihugu tugatahugwa nk'abantu natwe dufise akamaro canke dufise ivyo twifitiye natwe hari umuntu atazi ko mu Burundi hariho ni etage igeretse na rimwe aziye ko mu Burundi ari ishamba cyonye n'abantu bibera mu ishamba atana telefone abantu bakoresha urumva umaze kumubwira ikintu nk'icyo aratangara gato we uri ngaha mu gihugu yego nta challenge zo gufata amashusho nazo uragira iramaze kunshikako nakiye umugenzi wanje wo muri Israel w'umuzungu tukigwana mu nda gusa kukubera obvious dukora vlog twategerezwa kuba turiko turi kamera ise kamera yanje nayifashe uko nawe yayifashe kuyiwiwe tukigwana mu nda nyene tugihoberana numva afashwe ipanta yarashitse ndasa nk'uhayasigura kubera nivyari ngombwa ko bari kumufata burya nabwo ukubera nariko ndi kamera urumva uravye neza nta kamera nari nafatiye ku muntu ku ahubwo nari nayifashe kugira ngo ndamuyambire biboneka ko nakiri umushitsi wanje yaje awo mukobwa yaratangaye cyane kuko mugihura n'umuntu kandi nawe wubaha kuko obvious je mu bindi bihugu by the way hari ahantu je usanga abantu banyabaha cyane go bantahura mugaba bagatahura canke abonye nyene fisa nka kamera ashobora gutahura tuyo umuntu rero ivyo akora nuko anipfuza kuza ku kamera yanje ya ugiye kurankoma video nakoze mu bindi bihugu ivyo bitahura kurusha rero biramaze kunshikira nyene ndada ku ipantaro ivyo byose byo biterwa nuko aka kazi wowe uri kurakora batagatahura ndavyibaza nuko bakabitahura ugutandukanye aguko nafashwe mbazwa watumwe nande cyandabazwa ngize okay ico gihe naho byaranangora n'ikirundi byangora gatoyi kukubera je marigiye kishi ntari mu Burundi urabona nk'ubu yaba ntamaze imisi mpaye nkorana n'abafundi ku kazu karaho ubu sinzi ivyo mba mpaye mvuga ngaha so maze nk'ukwezi ngaha mu Burundi ubu mpaye nkorana akazi urumva n'abafundi banje dukorana ya urumva mu gihe duhaye dukorana nyene twavuga ikirundi so ikirundi caje cyose rero ubu ndagifise cyagarutse okay nandi wo urinze untegera heza amezi 3 je kweri ndafise kwibagira cyane ikirundi urasanda kumva neza mugabo mpaye nishira kumva ndidinganya ncanganya indimi uko ya so ico gihe cyara nancanganya gatoyi rero mpaye ndababwira ngira bumva barayo bakavuga ati rero sinuwino ahubwo fatira aho nyene ega narakuyeyo nyene ntuze YouTube yanje nabereka ndababwira ati murabona iyi ni YouTube yanje bagabo tijewe nkora kazi wo gutembera ndumurundi ava Makamba byaranjoye harimo umupolisi umwe kweri yasa n'utahura kurusha kuko yaciye ababwira ati tino nukora iki ndamwereka nyene YouTube ndamwereka na video ndi hari igihugu narimwo mbese mpaye mbaza n'undi mupolisi inzira andari kwikamera aranyereka inzira acaratahura kurusha nyamuntu acambwira ati sawa sawa ati mugani mumureke umuntu nta kibiciwe cyanamubwira ati aho naho bagana ariko nakiru ujya mushitsi wanje kandi icyantangaje nije nadatswe ndumwe wa undi ntibamudatse w'umuzungu ntaho badatse waho bwira bure bwawe afashwe ipantaro kweri ngo watumwe na bobo navuze ati ngira yoho basiyeri karata kamerana n'umuzungu wiwe banambwira ati aha ntihari hakwiriye nyimba hatari hakwiriye ati genda mugabo bari kuca babahagarika mwese naho canke bari kutwadaka nyene twese bakadutwara twese bakatubaza mugabo rero kuba nace urumva vyaciye binyereka yuko rero reka babazungu baze badukanyagire ngaha nivyo kukubera urabona ntibanababaza bo kuko umuzungu araza kamera karondera hari habi akavuga ati aha rero haye mugujya muzungu turi kumwe navyo yari kwigera gukora sinari kubimwemerera obvia nategerezwa kumwereka heza nkamutwara aho tujya heza ibintu nk'ibyo urumva iyo ni challenge maze kuronkera ino mu gihugu ndibaza nta yindi nayo maze kuronka ni hiyo mu misozi wacu muganaho barantahura ubu mbere hariya harananyoroya gukora video mu ibarabara kurusha ino uko hariya abantu baza baramenyereye nyene yuko yari bisanzwe kuko narabibashizemo nyene byarangoye ubwa mbere
byarangoye mugana narabinjijemwo ndagerageza n'umubanyi ndagera kumuramutsa mfise kamera amubwira ati vuga hayi rero akavuga ati hayi barabitahura none ga muhungu maze kubona nciye ku muntu kanaka nkamubwira akabusaka vuga hayi ama mu minsi ukazobona baramwubaka inzu ntucubona ko ivyo bintu bisakama cyane nivyo rero bishobora mama we wanje barabonye aho nagiye aba ibintu birahinduka ntanguye gukora iki umuntu razima atahure kandi anabone tuye umuntu si mubi nta ngaruka mbi afise ku muryango canke ku kijiji rero nuko biri iyo niyo ntuze yonyene maze kugira nta yindi kweri nyimba aho bahebiri yindi no bambeshe nta yindi okay je numva no gushimira nibaza ko aka kamo dutera abaturongoye nabo ni bamwe mu bakurikirana information zisha ku binyamakuru yego ubutuma ko muri bashaka kubashikira ego ndipfuza ko byo bashikira kandi byonezereza 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 umunsi umwe numvise ngo Agaciro Media ntuze ya ikinyamakuru ca Agaciro Media cahamagawe Good J inyimba ari hagufi bagabo turamukeneye ni muze rero tituruko ati mwicare muvuga ivyo mukeneye natwe tuvuga icyo tukeneye guko na leta nyene yoronka kivuga ikene ikatubwira ati je rero sinkeneye muzonkorera ibi murakora ibi urumva kujya kuntu bashobora kukubwira ati ntukambike bari gihugu mugabo tangaza nyene muri positive you know urumva tukaza nyene dufise positive tugatangaza igihugu mu nzira nziza ishobora kucungura ikongera ikungura abanyagihugu cyane gose kandi ikongera ikungura leta ikintu urumva urumva barashobora kuzana iby'iwabo bakavuga ati twebwe rero icyo tubona mukoze cyo tubabaza niki cyo tubona mukoze cyo duhimbara niki cyangwa ati mukwire ugikora mw'ubu buryo bakavuga ati murashobora kugura badge kanaka ishobora kubare kuri mugabo naho nyene cyangwa umandirira muri bajya batoyi bari ariho bagitangura ataco bafise uko kugura badge urumva birashobora kuzimba kurusha bikamugora mugabo arashobora kuvuga ati ukiri muto nawe nyina akora ibi ucipfuza numva no kora ibi ujya afise agatelefone gatoyi akeneye gutangura nyene ibisanzwe urumva akeneye gukora urumva mugabo pakashiramwe akantu ko korohereza kurusha no gutahura ko ivyo dukora ari byo kungura igihugu bikungura abanyagihugu bikongera bikaduza igihugu nyene nuko jeje ndagushimiye ku mwanya mwafashe mutuganiriza yego abadukurikirana ndabashira link ya Go with J muri commentaire ya mbere turayipininga ama muje ko subscribing community kure sivyo nanje nikundira commentaire yanyu kandi muri maeshi like nyimba ukeneye like ubufasha mu bintu by'impanuro ya YouTube bijyanye na YouTube urashobora kundondera kuri Instagram naho nyene ndi umuntu yugurutse muri ivyo ndashobora kubwira kuko hari umuntu ashobora kuba afise telefone nziza yifuza gukora nk'ivyo nkora ego ntawavutse rimwe yuzuri ngo like ucutangura kurira amadege nkuko nayurira naje natanguriye mu modoka natanguriye mu modoka naje amatike yaramperana ku mupaka nkajyambara ibaraga nkajyambara so nawe wogerageza mugabo ku mpanuro yiwanje urashobora gutahura mugandazi no mu byo mvuze ngaho umuntu arashobora gutahura arashobora kumva inkuru kwiri kandi kagira ico hama nanye ndagushimiye cyane kuba wampaye karibu ngaha iyi ni media ya mbere mbaye ko mu Burundi uri kuravuga kandi kirundi yego kandi mpaye mvuga ikirundi nyene ndacomeka maze kujya ku ma media mbere na manini cyane gusa mu bindi bihugu mbwa virangyohera cyane kuba ngiye kuyo mu Burundi nayo kandi ndagushimiye uri umuntu witonze kandi wicisha bugufi by the way kuko jewe unciye bugufi kurenza keshi na keshi abantu b'ama media mu Burundi ndiyumvira ko beshi ivyo bagora ko bantahura canke bavuga ati uyu muntu nawe nyene yogira icatangarije abo mu gihugu urumva kuko mu byo tuvuganye ngaha hariho bimwe bigiye kubaka abantu hariho nuwo byo hindurira ubuzima kuko natwe twabonye video ngo how to create a YouTube channel turahindura ubuzima so ndagushimiye cyane urakoze Imana iguhezagire cyane ndibaza
nta vyinshi vyo kuvuga like, yeah. Murakoze cyane. Yego murakoze nawe. Nuko turashimiye cyane abari badukurikira musangize video abandi abatari yabonesha mwiyabonesha tuba umuryango munini. Vuba cyane dukwira ibihumbi 100. Turabakunda cyane. Bye bye.